Kuvayo igice ca gatanu. Farawo yongerekanya kubabaza Abisirayeli. Hanyuma y'ivyo Mose na Aroni baragenda babarira Farawo bati Uhoraho Imana y'Abisirayeli igize ngo rekura abantu bayo bagende bayigirire iminsi mikuru mu bugaragwa. Farawo arababaza ati Uhoraho ninde ngo ndamwumvire ndekura Abisirayeli? Uhoraho sindamuzi kandi sindekura Abisirayeli. Baramubwira bati Imana y'Abaheburayo yaratwiyeretse, none turasavye uturekure tuje mu bugaragwa tugende urugendo rw'iminsi 3 kugira ngo tuze dushikanire Uhoraho Imana yacu ibimazi, yoye kuzohava iduterera ikiza canke inkota. Umwami wa Egiputa arababaza ati mbega Mose na Aroni niki gitumye mutesha abo bantu ibikorwa vyabo? Nimugende musubire ku bikebere vyanyu. Farawo atako aravuga ati raba abantu bo mu gihugu ingene ari benshi, none namwe mugomba kubakura ku bikebere vyabo? Kuri uwo munsi nyene Farawo abarira abakoresha abo bantu n'abarongozi babo ati ntimwongere guha abantu ibiganogano vyo kubumbana n'amatafari nka mbere, nibagende bavyironderere ubwabo, kandi igitigiri c'amatafari basanzwe babumba bakigumeko, ntimubagabanye na makeya, kuko hari abanebwe. Nico kibatakisha ngo nibagende bashikanire Imana yabo ibimazi. Abo bantu ni babazigire ku bikorwa bikomeye, aba ari vyo bitwararika, boye gushira imitima ku majambo y'ibinyoma. Abakoresha ubwo bwoko barasohoka bo n'abarongozi babo babarira abantu bati Farawo agize ngo ntakibaha ibiganogano, nimugende ubwanyu mwironderere ibiganogano aho mwobibona hose, kandi ntimuzogabanywa igitigiri mwaciriwe na gatoya. Nuko abantu bakwiragira mu gihugu cose ca Egiputa kwironderera udushingwe mu mwanya w'ibiganogano, kandi ababakoresha barabasunika bati mushitse ibikorwa vyanyu uko mwagerewe vy'iminsi yose, nk'uko mwari musanzwe mukora mukibona ibiganogano. Abarongozi b'Abisirayeli bashizweho kurongora n'abakoresha ba Farawo, barakubitwa barababaza bati niki catumye mudashitsa ivyo mwagerewe ejo n'uyu munsi ngo mukwize amatafari nk'uko mwahora? Maze abo barongozi b'Abisirayeli baragenda batakambira Farawo bati mbega uduhoye iki twebwe abasavyi bawe? Nta biganogano duhabwa, maze bakatubwira ngo nitubumba amatafari, kandi none raba twebwe abasavyi bawe turakubitwa, ariko ni mwebwe mugiriye nabi abantu bawe. Arabishura ati murabanebwe, nico kibatera kuvuga ngo mugende gushikanira Uhoraho ibimazi. Nuko nimugende mukore, ariko nta biganogano muzohabwa, yamara ntimuzobura gushitsa igitigiri c'amatafari. Abo barongozi b'Abisirayeli bamenya ko babonye ibara, kuko babariwe kutazohaza itafari na rimwe kuvyo baciriwe ku munsi n'umunsi. Bakiva kwa Farawo basanga Mose na Aroni babategerereje mu nzira, barababarira bati Uhoraho narabe ico mudukoreye abahane, kuko mutumye Farawo n'abantu biwe batwanka urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Mose asubira kuhoraho aramubaza ati mwami, niki gitumye ugirira nabi ubu bwoko, kandi niki catumye untuma? Kuko uhereye aho nashikiye kwa Farawo nkamwubarira mw'izina ryawe, yaciye agirira nabi ubu bwoko, nawe ntaco watabaye abantu bawe na gatoya.